iki nico muhemu yera akora iyo ahuye n'umunyavyaha, amwumvisha ko akeneye Yesu kugira ngo akire. None abantu b'Imana, ba bantu muzi mu bagenzi banyu akora ikosa agacabura mu bintu byose, akora ikosa agacabura mu bikogwa, kabura mu rusengero, ntimumva ko hari ikinyoma kameme abafise muri bo? Kuko amakosa n'intege nke zacu si bitwirukana bituvana imbere y'Imana, ahubwo nibitwirukana bituzana hafi y'Imana, kuko bidufeza realize yuko tudashobora tutari kumwe nayo. Bidufasha gutahura intege nke, bikadutuma tumwegera kugira ngo abari watubohora. None nkoze icaha nohunga Imana gute? Ninde wundi azonkiza? Si vya bindi utanga kuja mu kayoga canke ukaja mu yandi ma excès, kuko wumva ijwi rikwagiriza, nkuko Dawidi yavuze ngo icaha canje kimpora imbere iminsi yose, hama rya jwi rikwagiriza rikaguma rigutwara wiyamfonsa kugira ngo usinzirukanywa nyinshi, kugira ngo ukore ukagira gute, rimwe ugatangwa kurota n'ivyo wakoze, rimwe ugatangwa kugira indoto zirimo vya bintu wakoze, kuko Satani aca renforce ngaho kugira ngo akwekaze, kuko abona yuko utatahuye imbabazi z'Imana.